cane cane ku bantu boba bifuza kuba aborozi, ku bantu baba bifuza gukora umwuga w'ubworozi cane cane umwuga w'ubworozi haba ku bitungwa ivyo arivyo vyose, kuko urashobora kworora impene hanyuma ukorora inkoko. Ni ukuvuga impanuro nagomba gucishaho gatoya, kirazira kuja gukora bino bintu ata nyigisho wahawe. Igore ndagusabe, igore ufate umwanya ugende urondere umuntu, genda urondere umuntu ashobora kukwigisha. Niyo agusha amafaranga, niyo yanka kukwigisha kwigusa akaguca amafaranga urayariha, ariko uze gukora bino bintu ari uko wamanje kuvyigishwa kandi ukabimenya. Bazokwigisha ukuntu ushobora gutegura ibintu vy'inyubako, bazokwigisha ukuntu utegerezwa gutegura inyubako zaho ziba, bazokwigisha avantage iri mu bworozi, bazokwereka n'amariske ari mu bworozi. Ivyo ni ibintu rero bikwiye kugushikira ari uko wamanje kuvyigishwa sirivuga, kubera ko birababaza cane ugiye ufashe ibihumbi 200, 100 ukavuga ati ngomba ngure inkoko, ngomba ngure impene, urukwavu, inkanga, idendo, ntanguriye korora, mugabo kubera yuko ata makuru wari usanzwe ubifiseko, ukabona ibintu biriko biraguhindukirako, biragwaye, ntuzi ukuntu uvura, ntuzi ukuntu ushobora kubigaburira, kuko hariho ivyo ushobora kugira ngo uvyorore neza uteza kubigaburira 100%, nivyo bidakunda kugaburira 100%, biha ibibonetse ibindi bikaza kwironderera. Ayo niyo makuru utegerezwa kumanza kuza kurondera imbere yuko utangura gukora uno mwuga w'ubworozi. Impene zirafise ingwara nyinshi zizifata, ubona irafashwe irapfuye. Ingurube, inkoko, idendo, inkanga, urukwavu, ni ibintu vyinshi utegerezwa kumanza kwigishwa. Niyo mpamvu mu biganiro vyinshi ubona ko bino bintu vy'ama information utegerezwa kurondera information, hanyuma ukongera ugakora ama formation de reconnaissance kugira ngo wige umenye ibintu ugiye gukora, mbega nivyashika bikangendera uko ntabiteguye, kubera ubundi bwo mindset z'abantu zibambwira ngo genda worore, niwatangura korora amafaranga uzobora gura, genda worore niwatangura korora amafaranga uzobora gura, ariko umaze gushikayo ntibikunda. Hari igihe bica bihinduka, rero bigiye kugihindukirako ata makuru wigeze ubihererwa ko bishika bigahinduka, uzobabara cane. Niho hahandi uzubona abantu batangura ngo wapi mu bino bintu vyashara, ngo wapi mu bimeze ukuntu. Manza urondere amakuru mbere yuko utangura gukora bino bintu vy'ubworozi. Rondera umukoca, nta mukuru n'umwe abura mukuru. N'ikipe ya Barcelona irafise umukoca, ayikoca akabwira barya bakinyi, wewe utegerezwa gukina uku kugira ngo bikunde tuze kurora gol, utegerezwa gukina uku. Wewe nawe utegerezwa kurondera umukoca akwigisha, akubwira ati ibintu bitegerezwa kugenda uku, bino bintu bikorwa uku, kugira ngo ureyisise utegerezwa gukora uku. Ibi bintu rero vy'uko usanga abantu barabaye ingumyi, ugasanga abantu imitima yabo yaradadaraye, ugasanga umuntu ntiyipfuza kurondera amakuru, ugasanga umuntu ntaco yipfuza kwikura kugira ngo aronke amakuru akwiye ku bintu akeneye. Ibi bintu sivyo, bizogutera uruhombo, bizobatera uruhombo, bizotuma tuguma aho turi, abandi dutere dusubira inyuma.
kubera ko kirazira kikaziririzwa kuza gukora ibintu udafitiye ko amakuru. Hanyuma mu bisanzwe nk'umukosha wanyu Nkurunziza Marius ako n'akantu narindengeje ko kugira ngo nejo bundi mu gihe uba wipfuza gukora ibintu by'ubworozi manzi ugenda urondera umuntu uvuga ati bana we barampaye amakuru urorora ibintu byo bigenda neza, ngoma nanje unyantrene unyigishe kugira ngo nanje ndabe ko notangura niyungunganye. Niya gusaba amahera kugiye kwinvestisa ejo nawe uzoza kwikurondera uzomusaba amahera, tuzongera turahanirana ubumenyi nyene. Hanyuma akoze cyane bandanya rero mukora subscribe kino YouTube channel yacu, hanyuma ni Nyangwa TV, hanyuma kuri Facebook naho ni Nkurunziza Marius, naho muzodusanga ko bino biganiro biba bihari. Hari ibitabo byinshi byo gusoma kandi bimeze neza bishobora kukugurura, na cyane reka ndabahamagarire kuza kuronda igitabo citwa La Chèvre de ma mère cyanditswe n'umwanditsi bita Ricardo Kaniyama. Hanyuma mwongere musome n'igitabo cyanditswe na Robert Kiyosaki citwa Père pauvre Père riche. Hanyuma mwongere murondere n'ikindi gitabo cyanditswe n'umunyababiloni Romero Prirish ndo Babylon. Ico gitabo muzobibona, ibitabo bizobafasha, muzobisoma n'ibitabo bitahuritse. Hanyuma murakoze, mugire umugisha.